Yo lama people nizere ko mumeze neza undi mugisha dusubire kugira ngo dusubire kuyaga kuri ibi na biriya bivugwa hano muri Afrika ndetse no mu isi yose ndetse no ngaha hano iwacu mu Burundi. Ikaze na karibu abatarakana subscribe bayikande karibuni. Yesu urakoze cyane kumpa kanya no kunteriteka basi kunyakira ngaha mu Kirere Media nkuko bisanzwe nitwa Bismith aka Imana w'ishambo sishinebera muravumba zakandondera sikunova na yandi meshi. Rero iyo nje imbere ya kamera nuko haba hari amakuru agiye atandukanye avuga mu entertainment y'u Burundi canke no hanze y'igihugu ndetse no mu bindi bisata tuba dukeneye kugira ngo tugende tubashikiriza. Ni nayo ntego yacu twihaye kugira ngo tubashe kuguma tuba hafi yanyu kugira ngo tugende dusangira ivyumviro abataraka subscribe bayikore kugira ngo tubashe kuguma twagura umuryango. Ntarandiriye narinje kugira ngo tuyage ku bintu bishika kuri bibiri canke bitatu. Icambere baza kuvuga kuri ku maturne canke amaconcert muri Ivyo Kirikou ahayakora hanze y'igihugu cy'u Burundi. Bwa kabiri tuza kuvuga kuri festival y'Umutwenzi festival uca iba ku munsi w'ejo. Rero mu bisanzwe tuja idonido ya kino kiganiro Kirikou ariko arakora ingendo mu bihugu bigiye bitandukanye bigize isi, aho byaje kugaragara igihe yakoze no vuga ngo amaconcert ibyo twita amaconcert mugabo je nibwo ntavyemeranya navyo mu gihugu cy'Ubufaransa mu gisagara ca Lille ndetse ni Paris. Nyuma yaho itariki 26 nimba no banihenza entre ya 25 na 26 z'ukwezi Kirikou yarabonetse mu gihugu ca Arabia Saudite, aho naho nyene yari afise ubutumire bw'abarundi basanzwe baba muri ico gihugu. Dusanzwe tuvuga muri ico gihugu abarundi benshi bagwiriyeyo n'abakobwa basanzwe bakorayo ubuzi bwo mu nzu. Nibo bamwiyumviriye barashobora gukotiza amahera baramurihira amatike n'ibindi byose byankenerwa kugira ngo uwo muririmbyi Kirikou ashobore kuja kubateramisha muri ico gihugu ca Arabia Saudite. Cyagiye kugaragara abantu basanzwe bakoresha zino mbuga ngurukana bumenyi bagiye bagenda babiponda abesi ntibaduma ko baranka kugira ico bavuze ko, ariko turiko turabiraba Kirikou umuririmbyi mwiza, umuririmbyi afise amahit menshi, ni umuririmbyi afise indirimbo gushika n'ubu indirimbo yiwe ahaniye indirimbo ikigezweho, ni indirimbo novuga y'ibihe byose kuko ni indirimbo uri kurayumviriza structure irimo, ni indirimbo ihanurira abantu kudacika intege utaravye kahise kawe utaravye kahise kawe biza gutuma udacika intege bivanye n'ubuzima woba urimo. Rero muri Ivyo Kirikou kuboneka mu gihugu cya Arabia Saudite ahantu nka hajya ku makaro benshi bagana bavani ku makaro na stage hari guys, so twitahura nta muririmbyi n'umwe mu Burundi arigera akora concert hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ivyo maze kwivuga keshi kandi nivyo umaze kwibonera, ariko tuze dutahurana iyo turiko turavuga ntituba tugomba gusuzugura abaririmbyi b'abarundi canke gutesha agaciro umuziki w'u Burundi, ariko ni vyiza kumenya aho uwaye kugira ngo ushobore kwivuza. Rero Kirikou kuboneka hajya ahantu je vyarambabaje cyane, vyaranamamaje. Muririmbyi Kirikou mugabo intumbero ni imwe gusa, nuko gukorera ku ma stage akomeye no gukorera mu bubare canke mu anniversaire, ikintu kiba gikenewe cyane nuko uronka amafaranga. Ikintu kiba gikenewe cyane nuko aronka amafaranga kugira ngo ashobore kwibeshaho ndetse ashobore no kubeshaho batonya biwe. Musanze mubizi yuko
atabavyeyi bafise ari Kirikou ariwe acagira amasosharge yo gufasha batoya biwe bose kubamenya mu vyankenerwa vyose kuko aca ajua hall y'umuvyeyi uribo rero Kirikou kuboneka muri kijya kibanza kitameze neza nk'umurimvyi akomeye cyane ariko igikenewe cyane ikintu cya mbere gikomeye cyane hajya niko Kirikou yagiye hari abamurisha kandi amahera azomufasha mu vyankenerwa bigiye bitandukanye mu ndirimbo yo gusohora nk'uko abandanya yavuga ko afise amakorabo menshi international agiye gusohora rero igikenewe cyane twohagarara ko cyane nuko ajya amakonsere canke burya bona anniversaire bajamwo igikenewe cyane canke imbere kiryoshe nuko aronka amafaranga nico cyambere ntama umuziki w'u Burundi uriko uratera imbere kuko mu myaka zisiko byari bimeze kuko ubu tubona n'umuntu basi akuzina kandi anniversaire yumvira ati reka ndamuriza indege birafasha cyane kuko biraje no muri CV niwo muririmbyi akavuga ati naragiye i Buraya naragiye muri Amerika naragiye muri Australia njanye n'umuziki nico n'ikintu cyambere gikomeye cyane ushobora akwishimira n'ubwo ajya ama standard atari meza cyane ariko byose bizoza ni bukebuke hama tugenda tubangutsa hari ikintu festival Umutwenzi festival ni festival buca iba kandi iyo festival kabizohuza abarundi bashika akuri barenga 30 harimo abakomedie harimo n'aba DJs harimo n'abantu barimba indirimbo traditionnel harimo n'aba gospel aho turabona nka MTC turabona na Deniri Somaguru turabona n'aba Victoria's team ndetse n'aba Pastor Lopez n'abandi bazoba bari muri kijya kibanza ikiryoshe cyane nuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Vice Ndashimiye azoba yateye iteka ibirori by'Umutwenzi festival ntumirira abakunzi b'Ikiremedia yuko bose dukana niyo nka bakaza tukaryoherwana kuri uwo munsi weje w'igenekerezo rya 30 ukwezi n'ukunyene kwa ruheshi umwaka w'2026 ni kuri test Kamenge ama muziki icyo nobwira aba intunganyo noneho ndibaza neza yuko nta kajagari kazoba kuko sigiteramo ca competition ko abarimvyi b'abarundi barafise ingeso novuga ko atari ingeso nziza aho usanga bariko barapfa amazina bavuga ngo nije ntangura abone ngo nije ntangura mugabo ahantu hazoba hari nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'andi madelegation avuye mu bushikiranganje muziki usanzwe utwarirwamo ndibaza neza yuko ako kajagari katazoba ahubwo tuzoba tugiye kuva ibinga nta bindi zo kuvuga ngo turiko ngo ngo je ngo nije ntangura ngo nanje ngo nije mpereza oya sivyo bizoba biri hajya muri kijya kibanza ndabashimira cyane muko mwese mudahengesha na kudukurikirana kuri no mbonesha yacu ari we Ikiremedia ndabasaba kufita na subscribe batarayikora mugenda musangiza ibiganiro byadubashikiriza abagiye batandukanye naho gutaha